Ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba Argos TV, ni Kelia Nerabuke neza mu kiganiro c'amagara y'abantu. Abatari bake ntibaratahura ibituma umukenyezi imbanyi yiwe ishobora guhakwa kuvayo canke ikavayo mu gihe atari bwagere ko yibaruka. No munsi turaza kubiganirirako twishimikije umukenyezi Kabudesiya. Muti mbe none Kabudesiya yoba arinde? Kabudesiya ni umukenyezi w'imyaka 42 afise abana 5. Ubunye afise imbanyi ya 6 imaze amezi 3. Nkuko vyama Kabudesiya yarasanzwe ari umurimyi. Uwo munsi rero aragenda kurima, atashe niho yatangura kumva ibimenyetso, akababara mu mugongo ndetse akanaribwa no munsi y'umukondo. Bukeye niho yiyumviriye ati jereka ngende kwa muganga mbaze umuganga ibintu ivyo arivyo. Amaze gushika kwa muganga, umuganga yaramwumvirije aramuvura ndetse acagenda namutekereye impanuro, kuko Kabudesiya yarakeneye kumenya vyinshi kuri ivyo bintu vyamushikiye. Niho yamubaza ati nonega muganga, ivyo bintu ibituma imbanyi y'umukenyezi ishobora kuvayo canke igahakwa kuvayo umukenyezi atari bwagere ko yibaruka nibihe? Munyisha umuganga yaramubwiye yuko umukenyezi amaze kugira nk'imyaka 40 atari vyiza ko yosama iyindi mbanyi, kubera igitereko ciwe kitaba kigifise ubushobozi bwo kwakira iyindi mbanyi. Ari naco gituma ushobora gusanga imbanyi ihatswe kuvayo canke ikavayo. Hariho n'izindi ndwara ushobora gusanga zitumye umukenyezi zitamworohereza mu mbanyi yiwe, ugasanga naho nyene imbanyi ishatse kuvayo. Arongera aramusigurira yuko n'ibikorwa vyinshi biruhisha bishobora gutuma umukenyezi adashobora kwibaruka neza canke ngo ashikane igihe cyo kwibaruka. Yasubiye kandi aramubwira ko iyo umukenyezi atakurikije ibipimo bikenewe bijya bisabwa n'abaganga, ashobora kugira mwe n'izo ngorane kuko ataba yararonse impanuro. Kabudesiya ntiyashizwe, yarasubira aramubaza kandi gutega muganga, none umuntu ashobora kwikingira ivyo bintu imbanyi yo ntishobore kuvayo hataragera yuko umuntu yibaruka? Umuganga aramwishurana n'umutima mwiza aramubwira ati Kabudesiya bimeze uku nuku, ati wewe ntuzokora ibikorwa biruhisha mu gihe wibungenze, kubera umuntu yibungenze ntaba afise inguvu nyinshi. Aramubwira kandi ati kurya abaganga basaba gupimisha imbanyi ni kubikurikiza ko nyene babibasaba kugira ngo bakurikirane babarinde ingwara zishobora gutuma mugira izo ngorane. Arongera kandi aramubwira ati sinavyiza kugira gusama imbanyi mu gihe wamaze gushikana imyaka 40, kubera igitereko kitaba kigifise bwa bushobozi bwo kwakira iyindi mbanyi. Kabudesiya arashimira umuganga, yari yagize ibibazo bitandukanye ariko umuganga yaratumye anyugwa. Ari naco gituma ndashaka gutumira mwese nk'umuntu yoba atazi ingene biba bimeze mu gihe umuntu yibungenze, azoza aregera abaganga bamusigurire, bamubwire ingene ashobora kuvyigenzamo mu gihe yibungenze, bamuha impanuro zikwiye ku buryo umuntu adashobora kugira ingorane mu gihe yibungenze. Ndashaka ntumira abakenyezi bose kwitaho amagara yabo, baze baritwararika kuja gusaba impanuro kwa muganga kugira ngo babandanye bagira amagara meza. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, naho ubutaha.